ushobora byose kandi wamaho, ushatse ko umwana wawe w'ikinege yikorera amagorwa yacu kugira ngo utwereke ubukomezi bw'amagara make yacu, ubukomezi bw'amagara make n'abarinda rugabo. Kunda wumvirize bisabisha tuguhereje mu gusabira bene wacu barwaye, maze abasinzikajwe n'ububabare be n'uburuhe kubera indwara bamenye neza yuko batowe mu bantu bitwa bahirwe, bongere bategere neza ko bunze ubumwe na Kristo yababaye ngo arokore abantu bose. Tubigusabishije Yesu Kristo umwana wawe ariwe mukama wacu, we Mana musangi y'ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda ubu no mu myaka yose. umwe wese uno munsi umubohore kandi umwereke urukiza rwawe. Urakaninaazwa mukama Yesu, aho waca hose wagenda uragira neza, kanatsinda izina ryawe n'Imana irakiza. Waje gukiza ngaha iwacu, ntuturengane mukama Yesu, nturengane n'umwe utamukijije kuko uri umwami akiza. Uragaheza kigwa mukama Yesu, mukama Yesu, aho waca hose wagenda urakiza. Muri Arufa na Omega, itanguriro n'iherezo, ko warejo ni kwinu no munsi. N'ubu uriko uradukiza mukama Yesu, uriko uradukiza abagwariye mu bitaro n'abagwariye mu miryango yabo. Urakaninaazwa mukama Yesu, Yesu mwami wanjye Imana irakiza. Yesu uri umutabazi, uragaheza uriko uratabara abandi mu ngorane zitandukanye baterwa n'indwara. Uriko uratanga ubuzima abari mu mirima y'imiti, uriko urabaha ibibondo. Ababuze impemu uriko urabaha impemu. Ababuze imiti mukama Yesu uruguruye ngo baronke imiti. Ababohewe mu bitaro ngo babohoke batahe mu miryango yabo. Uragaheza bigwa mukama Yesu, uragaheza bigwa kuri umukiza, uri umutabazi, uri umucunguzi mukama Yesu, uri Imana itanga amahoro no mu barwayi. Uragaheza bigwa mukama Yesu, uragaheza mukama Yesu. Udakiza abarwaye amadiyabeti bose uriko urabakiza, reka n'abarwaye sida uriko urabakiza. Urakaninaazwa mukama Yesu, urakaninaazwa mukama Yesu.